Yo ati ndagarutse mwiriwe mwake karibu kw'icano Dieudonne and akazina mayitwa imbere Dieudonne ngo ati uri mushasha ntibagire kugira like subscribe comment utari mushasha naho ntibagire kugira portage ati rungikira mugenza kugira nawe nyene ashobore kumenya ukuri ati ukuri aho kuri kuba ntahandi nahanyene yo ino munsi ngomba ko tuyaga gusa ku bintu bibiri ego ndibaza hari usanga warabibonye aho utarabibona mugani ino munsi ngomba ngo tubimenye kubera ngo ati ni ibintu bikomeye ego ni ibintu bikomeye burya hari ibintu twirengagiza kandi ari ibintu vyiza tuba dukwiye kuvuga cyane cyane nk'abarundi kenshi na kenshi hari ibintu twirengagiza tukabifata nk'ibisanzwe mugani atari ibintu bisanzwe ari ibintu bikomeye ego rero ngo ati sinzi ko yibonye President NEVA nyene icubahiro Evariste ndayishimiye aho yari kumwe n'umutambukanyi wiwe burya ngo ati twese turazi yuko ari umurimyi akora ibintu byo korora uko nuko ngo ati mwivyo yatkuyemwo bimwe hanyuma ngo agenda gufasha abantu batafise ubushobozi mu bitaro uko nuko kubaha kantu bofungura kantu bonwa uko nuko mugani ngo atari ikintu gikomeye yakoze aho yiyemeje ngo ati ngo agiye gukora ego ngo agiye gukora ikintu gikomeye ngo ati ivyo vyabereye kuri polyclinic ni ntuzeyongera n'ibitaro vyashinzwe n'umutambukanyi wiwe umugira neza first lady umwigeme wa mbere uko nuko urumva ngo ati ni ibintu bikomeye rero ngo ati yiyemeje ngo ati amezi 6 y'umushahara wiwe amezi 6 y'umushahara wiwe burya ngo ati nta president benshi bashobora kubikora ivyo bintu gusa mu president ndibuka yigeze gukorera bene ico kintu yari President Donald Trump ni wene yiyemeje ngo ati jewe nta mushahara w'u presidency ngiye kwaka aho mugiye kuma ahubwo umwaka wose jene mu $1 rimwe ayandi nayo ayagira ayatanga mu bisata bitandukanye vya government vya leta uko nuko urumva ngo ati ni ibintu bikomeye rero President nyene Evariste ndayishimiye yiyemeje umushahara wiwe kuzoza arawufasha abantu bo mu bitaro bafise ingorane zo kuriha aho badafise ubushobozi bwo kuriha amahera amahera jejwe n'ubugwaye bwabo badashobora kuriha ndibaza nta murundi ivyo bintu atabizi rero kuba yitanze no kubafasha no kuba barondera ubundi buryo ubundi buhinga bwo gufasha bene gihugu ngo ati ni ibintu bikomeye ni ibintu vyiza ni ibintu umuntu atoshobora kwirengagiza ego ngo ati ni ibintu bikomeye sinzi ko yabibonye kwiyemeza amezi 6 y'umushahara we ari gufasha abantu batafise ubushobozi bwo kuriha amabiri yo kubitaro ego rero ngo ati kindi kintu urazi ngaha ko tuvuga ngo ati ukuri kwanone simperuce gukora ukuri kwanone podcast mugani nyamba mukeneye ko ndoyigarukana nimugire thumbs up ego hanyuma ngarukane ngo ati ukuri kwanone podcast undibaza tugeze kuma episode meshi mugani nta kibazo ino munsi teko turayaga ibi mugani byose bicanga ngo ati nukuri rero ngo ati ukuri gukomeye nuko burya ngo ati umuntu avuga ukuri keshi na keshi usanga yishira mu ngorane usanga hari ibintu usanga bishoboye kumwataka abantu usanga bagomba kumwataka wiki nibiki kubera ngo ati ariko arashira ukuri hanze kubera ariko aravuga ukuri byumvikane uwo muntu agomba kumugirira nabe uwo muntu ashobora kutumva rumwe nawe uri uragira uravuga ivyiwe hanze uri kurashira ivyiwe hanze ngo ati nawe nta wundi ni Apotre MBAYAHAGA Dieudonne Apotre MBAYAHAGA Dieudonne n'umuntu akomeye mu Burundi azwi nk'umu apotre mugani burya ngo atarafise nani mabanga yaciyemo maze ngo nayandi mashasha bamuhaye aho bagize bamushinze uko nuko ndibaza usanga ubizi bicaje ngo ati n'ubutare uko nuko urumva n'umuntu akomeye cyane rero ngo ukuri kwiwe burya gutera ubwoba abantu bo hakurya nabo nta bandi ngo ati n'abanyarwanda maze hari wose maze n'abariko n'abantu ariko aravugira abantu ariko aravuga cyane kubijanye n'ukuri kwabo ugasanga
muri bo hariho abantu batabikunda n'abanyamurenge urumva ngo ati burya ukuri ego ukufise urakuvuga hariho n'abandi bakuvuga nyene kubera ari kone bimereye usanga bavuze ukuri naje burya ndavuga ukuri gusa niko ntazi ibintu vyinshi ahandi ho usanga kenshi na kenshi ukuri ari kone mvuga ukuri kwa none n'ahandi kuri nahanyere ndakwibutsa kugira subscribe ko nuko ego rero ngo ati ivyo vyose akabivuga bicishije mu bantu uzenya mu mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye mu macana atandukanye utampodcast uko nuko umukubito African TV kasanga ariko aravuga ukuri abanyarwanda ntibakunda ukuri kasanga ariko aravuga ukuri abanyamurenge batumva rumwe ngira ngo n'abandi ugasanga bari mu ruhande ngira ngo abanyarwanda uko nuko gasanga nabo nyene ntibagwa neza gasanga ati ni ngorane gasanga bari mu comment uko nuko burya ngo ati ukuri kugira burya ngo ati ngukuri kuvugwa n'umugabo rero utari umugabo kenshi na kenshi uratinya kuvuga ukuri kavuga none ibintu ndabivuze ugasanga bimereye uku nuku mbega rero nico gituma mvuga ngo ati burya ukuri kuvuga ngo ati umugabo ari ibintu usanga bikomeye uri kurabivuga ko usanga nyene bishobora mugani ngo ati burya Imana niyone ishira ukuri hanze icisha mu bantu kugira bavuga uko kuri rero bavuze uko kuri Imana niyone ibarinda le apotre yarinzwe n'Imana n'amaboko y'Imana tini ibintu bikomeye ibintu bitahuritse abantu benshi bashobora kumva bamenye batahure bavuga bwa wundi ibintu bimeze uko yaba ari binyoma aho ariko arabesha ntihoba hariho abantu bari kwaramugwanya ntihoba hariho abantu batamwifuriza ineza uko nuko bagomba kahora bagomba kasubira kuvuga ubutumwa ngo ati n'ubu nyene n'ubutumwa ni kubera nyene bariko aravuga kuri wewe ati ni ibintu vyiza n'ibintu bikomeye ego rero umunsi gusa nagomba ko twoyaga ku ivyo bintu bibiri ego muganira kwibutsa yuko ngo ati ukuri aho kuri nta handi nahanye nakazamanishwa n'imbere Dieudonne ati tuzosubira kubona neza twabonana